Oui, donc je suis pas ici pour vous faire dilater la rate, Oui, mais oui. je suis ici pour vous dire la réalité, la vérité. Nagiye kw'ishure ndi umunyeshure narize kama nitacheka ila ni fresh tu ni mabro tena wanakuambia bo bakubwira yuko kunywa inzoga atari amakosa aribwo kunywa inzoga zikagukoresha amakosa ukaburirwa niho usanga wacumuye sivyo naga The Voice Killer kutubwiye yes. akapera kidogo ese twaragize icyumviro kimwe cyo kumva jalousie mugapana jalousie yo kubura indero yo gutukana yo kugira gutamaga jalousie yo kwifuza gushika hajya ahantu kugira hamace dushika handi heza gusumba erezma Imana ishimwe kandi birangyohera cyane kumva ngo yaratwaye awa nimbari agashimwe ku muririmbyi w'umwaka uheze. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de music industry. This is Nocel TV, the one of the best for this industry. Abidi kuri micro Benny behind the camera ni R Kenny. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana. Hamadusura dukingurira mbwe bakunzi ba Nocel TV. Hamuna musi rafise aba bro bisaba G novuga aba bro bikora neza muri game novuga baririmba neza. Kuko umuziki wawe uri mwaka novera ni umuziki ukundwa n'abantu benshi cyane. Ndi kumwe na King Plata kana Voice Killer with Thompson The Voice. Vipi mazee? Poa. Fresh. Platini. Thompson bimeze gute bro? Yeah, fresh kabisa ego. Bego muskura tugusanze kwa Plata vyagenze gute ga bro? Plata no mu bro wanje kandi negezwa kumupitira nyene sinajua tena. Mtu wangu. Platini biko sasa kaka. Poa. Biraza neza ka Platini mbega kuba uri nka Plata gushika kuno musaka wiswa nka Plata jengene kumenya nigiki Plata gikora gushika kuno musiko tukimumva nka Platini. Plata Platini. King Plata. Ego. Bavuga bati les retardataires ont toujours tort. Ego bisigura kuba Plata akiri Plata nuko yabanje gukora cyane agakora ibintu bituma atibagirwa akacaba intibagirana akachagoma yitwa Platini Plata King Plata wa undi nyene wa mateka. Yes I. Yes, the Voice Killer. Nigikuwa mukora bro kugira ngo mo witwa The Voice Killer. Thompson The Voice. Mangora manje mangora kandi ni hatari sana kabisa. Yes, urashaka kubaza ati mbega no bavyagenze gute kugira ngo no musi ntumbere novuga aba brother bafise igikogwa kumbere kiracari novuga mu misha ariko je namakuru naronse mbega bibaza ko ari kubera iki bashimye gukorana Plata vyagenze gute bro? Eh ben, sino kwita umupfumu, sino vuga ngo urerekwa, bon, non. Mwanterefonye kare, mumbaza ko mfise umwanya, ndavyemera, à la grande surprise, muciye musanga ndi kumwe na petit frère ngaha, ego, kuva ejo, twari turi mu kazi, utazi, n'abandi batazi, gusa wapfuye kubivuga utabizi. Umubonye ngaho kibaza ngo yaje gutembera nk'abandi ego ariko hari impamvu tuba turi kumwe icya mbere harimo ubushuti icya kabiri n'umuntu ari hafi yanjye nibwo bushuti nyene hama le reste nyene nibindi vyongera ko impanuro kuyaga ibindi by'ubuzima ibintu bigo no pana umuziki apare kuko ntitwahujwe n'umuziki gusa twahuje n'ibindi kuko abantu barahura bakaca bavuga ngo bajya abantu ngo barahuye mugabo ngo amaraso yabo ngo yarahuje n'abandi ngo ntibahuje amaraso mugabo gusa barazinanye mugabo twe twarahuye duhuza byose ubwenge ivyiyumviro nuvuga ati imigambi niyo tutohuza kuko turabagabo umwe wese afite imigambi yiwe afite objectif na but ziwe z'ubuzima kurondera hirya no hino muga duhuye dusabwa gushira hamwe ivyiyumviro n'icivugo caduhuje tukarondera ikintu dushaka kuyaga kugira no sukwiteza imbere gusa ahubwo tubashe kunguranya muri bimwe byagiye bitugora bigenda bigorana mu buzima bwacu. Ego. Guys kumbere ni King Plata agaragaza kutubwira yuko ni bahujwe n'umuziki na cyane we na Thompson The Voice Killer bahujwe kumbere n'ukuntu bo basanzwe biyumvira wanasikilizana katikati yao. Yes, The Voice Killer uvyakira gute kuba nuvuga King Plata kwakira nk'umu bro wiwe man? Mboje ikintu cya mbere sirinda kuvuga byinshi mugabo
Jenda bishima kandi Plata vraiment mu brother wanje Yeah. kandi amwemera cyane. Yeah. Si igikorwa cya mbere turimo turakorana mugabo tumaze gukorana byinshi no muntu wa mbere yatangiye kuntwara mu mashow nyene nkiri umupeti sinoreka kubivuga kandi ico kintu vraiment kuri jewe kiracyari ku mutima kandi ya respect kabisa. King Plata unaona bibiza kama steri hapa kaka ni maji ya jaune ya dhahabu. Alifanya kwa makusudi huyu. Ni maji ya jaune. Unapenda sana. Inabidi yapende basi hayo maji watakuwa. Sometime siko kukazi niko natulia uani tu nifanyaje? Mimi ningejua kama mnakuja ningekutaniwa na maliza lakini sasa mnabinianguka ngire gute. Lakini naseka se utuntu ngo turafise amayerere mtama ngo turakorosha makosa. Niyo mpamvu avuga ngo mwibuke kwigere. Yego. Yani muwaze kukadiria yani msipitishi ulafi ni zambi. Hapana. Wanasema tu ulafi ni zambi. Lakini raha isizidi aje. Mimi nina shida ya raha alafu nisizidishe raha. Raha najipa na itafuta. Lakini ulafi wa kula, ulafi wa ukikula utashindwa kulala, utateseka. Ukikula sana utaenda mtualete sana. Ukikunywa sana utalewa, itakuwa matatizo. Lakini utapiga java anguke mumferegi vitu vya tasa. Maisha yanasonga. Ishagawahi kukufanyisha makosa, namaze kukoresha makosa ya kaka maji ya jaune. Bon. Sinovuga ko imaze kunkoresha makosa kuko mvuze ati ngiye kunwa ndacamvuga donc camvuga ibintu bibiri. Ngiye kunwa mborego. Donc mbanzi ko ngiye kuborego. Hama ngiye kunwa gusa kunwa mvuze ati ngiye kunwa mborerwe. Ngenda ahantu hari za makeyi. Avuga ni aha ngiye kuzinwa ebana pako promotion amustere 10,000 amustere 10,000 naenda. Lakini asema no. Ndashaka kwiyumvira ibintu, ndashaka kwandika indirimbo, ndashaka gupanga ibintu by'akazi, ndashaka kwiyumvira ubuzima. Reka ndondera ahantu ashobora kumfasha, ashobora kunwa nka zibiri. Ariko nterame niyumvira ikintu nandike canke mpange ubuzima. Chukua bajaji au taxi. Naenda beach kama World Beach, naenda kama wapi huko kama Club Jilaki, lakini polo mama pako confine, naenda pangine tu papa naikaa napiga moya mbili na ukutani hiyo moja ni 7,000 10,000 ya kutosha na jikutani nimeenda huko hata na $1,000 au kabisa hivyo. Yes, The Voice Killer kubwa wewe rero amazi ya jaune wewe gute? Mimi kawaida wapi? Mimi kawaida. Pisi kunywa unaenda kunywa homo mimi. Mimi napigaga tena ni kawaida yangu, unajua mwenyewe mimi napigaga kabisa tena yani hicho ni kitu cha kwanza chene. Sio vya hatari lakini ifo tufanye. Ngutakunywa maji ya blue. Maji ya blue ni homo. Inakuwa ndani pop. Ziko lakini mimi maji ya jaune nayapataga sana tena. Mutaniletea. Zipo haujui ama kumbe kubidia kwenda mu club direct ni bongo sasa. Mimi najua maji ya jaune ya rouge. Ya rouge na kwani? Maji ya rangi ya maji. Rangi ya maji yanakuwa inaitwa ya rouge basi yanakuwa inaitwa karibu pako whisky karibu basi pe mimi natembeleaga mesie karibu azikuagi karibu juna unaga bajamaa babono msite sio hata babono mtu akitaka kupata ile stream ya mbio anatumia anajirusha mbutike 2,000 sasa malheureusement sijui hata guu yayo. Sasa mbona ya maji yanafanana na yangine? Haya ni maji gani uko nakunywa? Haya sawa ni kama hii ni rangi ya dhahabu. Ya rangi ya dhahabu yanaitwaje? Rangi ya dhahabu Amstel. Okay. Merci beaucoup. Yes, atire The Voice Killer kundare imeze gute? Jewe vraiment. Kubwa wibara rya jaune ntiri kugwa neza. Bana je kubwiwanje kweli. Mbona unaanza kuchungulia acha kujiwazia. Unaona miki vyangu kabisa mimi natumia vyote. Unaona kitu ambacho kinaweza kikanituma nikakuwa niko sawa. Natumia. Unaona. Na karibu. Mimi karibu ni whisky. Hiyo ni whisky man. Ni whisky tena watu wanazikunywaga. Muri ingo live band yaje barazigurisha. Unajua mwenyewe
kandi wengi wanazindwa unaona anapiga makofi sana anapaswa piga makofi si ndo mwenye nazo ndo anazitumiaga sana anapaswa piga makofi anajua mimi napiga makofi jua nini nampongeza mi angenambia singemuzimana hii ni demi na karibu ni demi lakini ningeenda kumuuzia ona si nikuoneshe kitu kimoja tunapaswa ufahamu ile karibu nadhani kama ni pombe ni watu wengi wanatumiaga sana Burundi ni definition ya karibu definire karibu endelee l'ensemble tuachane na hizo ile karibu ni nani mwa ambayo watu wanatumia sana unaona ukiangalia ki majority watu wanatumia tena wengi naye mwenyewe anatumia hapa si ndio huyu anakatala analala kumragwa hakubali mimi situmiagi mimi natumiaga ingine lakini ile karibu watu wengi wanaitumia kwa sababu kwa sasa hivi inachuruziwa kila sehemu na tambotike ipo mkabare ipo fasi yote ipo sio kama elimu linyogo kukunywa pombe sio makosa sio makosa leo ndo makosa sasa ukishalewa unaenda kufanya vitu vya hatari unapanda ule ya meza unanyamba unasikia kama hapo vitu vinakuwa vinageuka juu shalewa tunavisikia mwenyewe jusha leo. Ishaka wewe kufika kanali Thompson the Voice. Yanamaze kukushikia. Mimi kwanza mimi sikunywagi kwa sababu ni leo. Mimi nakunywa tu juu ni enjoy. Yeah. Nivo. Nilisema leo tacheka. Kama nitacheka ila ni fresh tu ni mabro tena wanakuambia baba kubwira yuko kunywa inzoga atari makosa aribwo kunywa inzoga zikagukoresha makosa ukaburirwa niho usanga wacumuye sibyo The Voice kila kutubwiye ila vya mushikiye pasi yetu adisanta hizi zoga hizi ni nyimbo sindali kwa nabikonesha pale mnyimbo unaona naliwa mpaka nalala ngwe tonto ngwajamye mukanivo unadia hatari. Yes kabisa. Ati rero biramaze kugushikira ndikagukoresha makosa gato. Oya je kubwiwanje vraiment. Mubisanzwe gusa ari ko arawe bishikira gusanga bagiye kwifashisha hejuru y'imeza. Birashika. Na wengine wanalala mferegi wanaanguka fasa nafaa vitu vya hatari kwa sababu pombe sio maji unaona sio kama uko na kunywa maji unasikia uko fresh unashiba hizo ukikunywa unasikia mambo yangine unaona ndio pana kukutana watu wanawaza kitofauti pako mwanakunywa anafika naenda kufanya vitu vya hatari na pamoja mwingine anakunywa ana understand ndio kama wakina sisi tunakunywa tunafaa tunawaangalia tu gisi watu wanafurahi kwa party unaona kitu kama hicho. Yes baravuga yuko mwebwe abanyamuziki ngo biri muri mwe bibafasha kugira ngo mwandike umuziki neza. Ni bongo nibo kwa agenda umuntu wa mbere iyo ngiye gukora akazi akenshi cyane ngiye gukora nka clip cyangwa muri concert ndanywa itabi fege na ifutaga me mugabo ndarinwa vraiment yes ndarinwa unaona ndarinwa me mugabo iyo ngiye muri show hakuna hata kitu kimoja cha mimi nachukuaga show gufata ikintu ngo nk'ikintu ukugira nto nk'umuzuka oya je natangiye ndi umudancer ntara namba kandi mu gutamba ico gihe nari umupeti nyene nilikuwa sina uwezo wa kusema ndaweza nikauza pombe nikakunywa en fait ni feeling yangu manake viko ndani yangu manake hata nishtuke sasa hivi show inaanza nafaa vitu vya hatari. Yes sir. Yes navuga Thompson the Voice kila kubwira yuko iyo lidi yenje yari group yacu ya kera oya hauni hatamba uyu atacheza nini nambe nichaye poa muga magurutse kandi ico gihe uyu jamaa wakati ananipatia zo concert alikuwa ananipatia makonseri nani Plata ananiambia dogo twende lakini mimi ndo nafanya kuwa star kule si anajua ikintu novuga burya kwibuka canke kugira conscience apana confiance conscience ni ikintu cyambere yego gituma urya wabaye ko conscient kuvya yagukoreye ukavyibuka ukamwibutsa kandi ukamuguma hafi bivanye n'intambwe wamaze gutera cyangwa utaravye ngo maze kugera aha urya no je nimba uyu mu frere tukivugana tukiyaga
tukironderana twicara tukavuga tugire gutya na gutya bigenda uku ndamuhanura kanyumva nuko yabaye conscient gute rero jewe umwaka hari igihe kimwe nigeze kwita ancien combattant narigeze gufata akarere imyaka ya 2012 13 14 15 gushika mu kwa gatatu imyaka ingahe 3 n'amezi rero ijya myaka 3 ntiyambereye iyakamaro jeje nyene ariko naragerageje urya mwanya naronse naragerageje kuha n'abandi bari nyuma yanje bari ruhande yanje ko navuze ati iyi visibility ndonse reka ndayisangize n'abandi yes ndonse concert naramuhamagara nkamubwira nti uraririmba ufite byiza kandi ufite impano yo gutamba tugende rero je mfise concert Karusi mfise concert Gitega mfise concert Cibitoke mfise concert mu Rumonge mfise concert hana tugende peut-être iyo ntambo yawe tuvuyeyo washobora kuronka umuntu agukunze cyangwa bakagukunda bakaca bagutumira inyuma yawe yego kabisa kandi byagenda uko nyene urumva je ngiyeyo ndumustar nari umustar ico gihe muwe yari akiriko arironderanye na izina ubukena buke mugabo tugezeyo sinamushira hasi sinamufata nk'umwana cyangwa gute mugabo navuga ati uyu muntu namuzanye kugira tuze donc twagiye kurondera ahantu bro je ndagiye mvuyeyo ni wewe tukabikora tugaheza Imana ishimwe ivyo yakora byarashimwa kandi ubu arafise izina arazwi kandi ukuntu azwi nico kimwe nacagiye narinzwi hariya mugabo ubu arazwi nanje ndazwi kuko je navuze ati ndi intibagiranwa ziki w'Uburundi yes novuga aheza kuvuga muri uno mwanya agiye hahandi twagiye ntibazovuga ngo haje umuririmbyi umushasha tutazi mugabo bavuga bati haraje wa wundi ubu rero yateye imbere kandi arazwi kandi arashoboye kandi turamuzi ahubwo reka tugende turi benshi kugira abone yuko tukimwibuka kandi tukimufana ni Thompson killer original nafise témoignage y'abasani benshi nagenda afata ukuboko pour le moment n'abastar bakomeye yego akarorero no guha kandi kundi muririmbyi pour le moment novuga ati ari hejuru nka B-Face ego B-Face on the floor ego B-Face n'umuntu tuzinanye kuva kera kurya umubona sinibaza ko yishima sinibaza ko ameze no je abantu bose twagiye turakorana bibereyeho nkanje umutelefone aritaba umubwiye ikintu arakwishura ku mwanya ariko womenya yuko ari je namufashe ukuboko nkamuduza kuri stage B-Face ego ego bisigura yuko pour le moment uyu arafise izina agenda afise izina nararigize kuva hariya gushika n'ubu bisigura yuko ni manuro kandi ndamuhaye gusuzugura abandi ni bibi kuko ntuzi imbere hiwe ego iyo ndamusuzugura kijya gihe uno munsi akabageza hageze ubu duhuye nyene yakuca yiyumvira ati ujya mujama yaramfyondeye ibuto ariko nta muntu numwe igihe Plata yari umustare yari afashe umustare neza akavuga ati abanyagihugu mponyo yaha eba nibitenge barasasa nta muntu numwe nigeze nsuzugura ngaya canke ngara ko ngo oya cyarazira na niyo mpamvu Imana cimfasha ndaronka studio cyanda yita izina ya best way bisigura inzira nziza kuko aho naciye umuntu wese yamfashe ukuboko yaranyeretse umutima mwiza hariho nka Raphael Nyandwi hariho
donc my bobo record yose yarandeze kandi yandeze inyereka umutima mwiza kugenda ahantu mukirirwa mu gitondo bakakugurira icayi bakakugaburira saa sita mw'ijoro bakagukorera indirimbo bakanatwigisha umwuga je cangira umutwe mwiza wo gufata fasta muri uno mwanya sanzwe ndumuririmbyi nkongera nkaba umuhinyanyuzi urumva nakuze mu muryango w'abanyamuziki bafise urukundo kuki urwo rukundo noca ndarwigumizamwo ego nta muririmbyi numwe duhura ndamwereka umutima mubi ndamugareko no ubu star ni kuri scene ngiye kuri scene ndaririmbye abantu bararize abandi bararavye abandi baramaze gushika biramaze gushika aho ndumustar mvuye kuri stage ngiye hasi sabwa kwishura ibibazo kuko hari igihe hoza umuntu akambwira ati bro kuko muri bijya bibazo canke muri bijya biyaguyaga n'abafanzi hariho umuntu haza ukamengo yarungitswe n'Imana aje kubwira nti bro mugabo wari wambaye nabi umundi musi uzo kwambara uku canke bro waririmbye kiye kintu ndirimbo yaririmbye neza mugabo ndafise indirimbo nshoboye kuguha canke bro ntuzi gutamba mugaje ndabizi inkunda kwigishe canke bro ntuzi kwifata neza kuri podium donc abafana so gukunda umuziki wacu gusa je nagunda ikintu kimwe umufana ari hajya kubwo gukunda ivy'iwacu kudutera ivyumvira no kutwungura bimwe kuko uri hanze y'ikibuga abona vyinshi muga uri mu kibuga ubona bijya nyene kujya baguhaye umupira pupu hama ibyo bambajije ngo narigize kuririmba abantu baramera nabi baragira gute na gute umwaka wa 2013 numwaka je novuga ati mu buzima bwanje ntazopfa nibagiye 2012 niwo mwaka wa mbere je nasinye ama orthographe ku bantu barenga igihumbi nja kuri aeroport mfata indege manuka kuri aeroport yindi ikindi gihugu mbona abantu baje kuntegera n'abandi batanzi bababwiye ko hari umustari wo mu Burundi aza kuzino bazana bamwe ndabasinyira ku makaye abandi ku abadamu ku abademu nabaki ku mabere abandi ku bisusu abagabo ku mpuzu na gute fresh sana urabona gutyo hama ndaja ahantu mu ntara yo mu Cankuzo niyo nagize concert imwe ntazopfa nibagiye mu buzima aho abantu babuze aho bicara baca no ku mabati hejuru kubera kuryohererwa King Plata ahandi nk'ibugarama henshi cyane naragiye ngira concert kandi cyanyoheye nuko nari nagize indirimbo imwe yitwa Sijuye iyo ndirimbo ndaba ndiyumvira none ni hehe nako ni nkuko ufise imashini yapfuye kujya gufyonda clavier ko sanga ufyonza ahantu iciye yaka utazi aho wafyonze mbe eske nakoze iki kugira iyi ndirimbo imere gutya mbe nakoze hehe nagize gute on iri hehe off iri hehe hama ndashima Imana ku bwako kantu nakoze pour le moment nkoze nakandi baramenya ati ni naka King Plata yes the voice killer kubwawe urumva yuko King Plata gerageje kutubwira novuga ivyo yaciyemo byinshi yes ku gikorwa gishashe mugiye guduha kumbure musa nuko mwabitwemereye naho yatubwiye ngo twabirose ntaco mbega ku gikorwa gishashe mugiye kuduha mbega muri teze ko kizoro nka yantu uvuga ya power play queen uvuga muri game bo kimwe gusa baza ko ibyo byose muzobibona cyangwa muzobyumva musi tuzosohora indirimbo cyangwa bivanye n'igikorwa muzoduha yego kubera indirimbo ni indirimbo imeze neza cyane indirimbo irimo amajambo meza kandi tuzoyikorera na video kandi tuzosohora audio urabizi ko je ndi umuntu wa mbere nkunda ama video je sinunda ama audio video foke mu brother na ya Plata mbo ni ya Plata ngo tuzoba turi kume na ni projet no sio problem ya umanager Messi ataeta hela mugabo rero sinoreka avuze uko imbere yacu ndabona umuntu yitwa Arkeni n'umuntu cameraman wa Niocell TV n'umuntu yakoze uko ashoboye kose mu kumfata ukuboko mu kazi kanje mu ruhande rwa video mu minsi heze imbere yuko atarafatirwa n'ibindi bikorwa ariko sinibaza yuko ndamukeneye no mubura oya sinibaza ko ndamukeneye no mubura hama ikindi tuko twakora indirimbo
The Thompson The Voice. Boreka mvuge ko ari indirimbo y'ubugesera. Mugo ego bona pani y'amateka gusa y'ubugesera ni nkuko uvuga ngo Imana irankunda bimwe by'ubumesha. Kaca yumvira urwo rukundo rw'ubumesha. Bon, Imana ishimwe ndumuhinyanyuzi w'indirimbo zo kumva ndumuririmbyi arashoboye n'abandi barashoboye abo twashoboye gusangira urugendo ba Black G ba J Fire ba Emerson ba Satubi n'abandi abo mvuze bari hafi mu bwenge bwanje n'abandi nyene ba Fabio Vobo ndamuheruka kiri umwana nkijya kugira amakonseri mu ntuze mu Kanyosha ambwira ngo araryoheye kumbona yahora nyumva gusa nkashamaza no uri twande ngo nitwa Fabio mais pour le moment agize Cation boy hikeme dada deki poa sana muga Imana ishimwe na wene twarashoboye no kujana muri concert muri 2013 nyene ahantu bita igishubi aho muri Rirale twarakoranye na umva haraheze imyaka hafi 2013 gushika ubu ni hafi imyaka 8 umva ntiyatevye twarahuye ari umupeti muga mu bupeti bwiwe arakora uko ashoboye kose caduhura muri concert inyuma y'umwaka ico gihe yateye imbere bisigura yuko abo twagiye duhura bose ntibagiye kuryama ahubwo wabatera umugisha biboneka no sugutera n'umugisha ahubwo ese twaragize icyumviro kimwe cyo kumva jalousie mugapana jalousie yo kubura indero yo gutukana yo kugira gute muga jalousie yo kwifuza gushika hajya ahantu kugira hamace dushika handi heza gusumba erezma Imana ishimwe kandi birangyohera cyane kumva ngo yaratwaye awa nimbari agashimwe ku muririmbyi w'umwaka uheze kuri RFM nkumva uno mwaka ngo Double J yatwaye Isanganiro Award. Double J yaradufashije igihe twari Gitega jewe na MC concert aba Pistol Beats Satubi FC concert ahandi twese cadukubita fiasco turahomba. Double J cyaratwakira iwabo hari restaurant muntuze Igitega atubwira ni aha birahari karibu babagaburire bagire gute sinzi ko avyibuka ni nk'ujya mu Petit Kiriku yategeza kuvyibuka Petit Kiriku je naragenda Ingozi nkumva yuko mfise umutima wo kumufasha muganira byo mu mufuko nkarabahe nkasanga ndagaragara nkaca ndamushira muri donc mu myizero nkomani ninaronka nzo kuruko nshoboye mugabo Imana ishimwe kubona Fariaz yarashoye kumufata akagira ica mu mariye kandi kinini mu buzima. Imana ishimwe numva kandi ni ibintu byo kwishimira kuko abo nagiye mpura nabo bose pour le moment n'abantu dushaka guhura tukagira icyo tuyaze tukagira icyo dupfunditse hama ubuzima ugatera imbere. Yes, kuvyerekeye video rero ati rero avuze ngo The Boss uzoterera na uzogira icyo ukoze kuri clip rero Thompson The Voice. Je nta kibazo arabizi. Kuvyerekeye si power play naho bizogenda gute muri teze ko indirimbo abantu bazoyakira neza. Bivanye ku musumaze kuyumviriza ko yavuze kabisa indirimbo imeze neza cyane mugabo bagabanye bijya bintu nyene byo kumviriza abantu batatu bane ko ni benshi cyane bakora indirimbo zimeze neza. Biravye kwanza ndavi ni naya ma awards batanze mu imisi nyene umviriza nimba humvirizwa abantu batatu canke bane kuma radio yego kubwanje sino bakondana peut-être nibo babishiramo umwete urisi ego ndisure kweli. Donc, si vous êtes pour te casser, non, je suis pas ici pour te casser. Oui, je sais. Pour te minimiser ou bien, okay. Non, kuchanko bavugira. Non. Indirimbo yacu iri harya izosohoka. Hama Thompson navuze ko ari The Boss muga si The Boss nyene nashatse nyene kumuduza amapete muga burya buke afise burakwiye na je ubwo mfise burakwiye ariko ndakwemeje je te rassure bien et que indirimbo dukiye gusohora ni ivyashara navyo bisaba amatangazo bisaba kubimenyekanisha nyene babimenye
rero tudashize uburyo hasi bwo kumenyekanisha icyo cyashara cyacu, iyo ndirimbo yacu, sinibaza yuko izovuzwa kugira iduhe isoko hama twunguke turekipere ayo twakoresheje. Ko indirimbo ukoze warisha indirimbo 100,000 muga twe nitwarishe studio nigwaje nitwarishe mugabo promotion twateguye 1,000,000 n'igice nk'imiliyoni 2, sivyo? Kugira ivuzwe nk'amezi 2, nyuma y'amezi 2 yabaye hit, dushaka kugira concert, haca hagenda nk'imiliyoni zindi 2 zibaye combien? Zine. Iyo concert dushaka ko haza abantu 5,000. Messi nisha kusikia usirapui sana, nisha sikia hacha milioni 10-15. Donc hakuna kitu kimwache. Mimi ndamwambia hivi, watu kila siku wanafanya matangazo, yeye mwenyewe anafanya matangazo kila siku. Naona link nyimbo, mimi sifanyi matangazo. Ona link kila siku, naona link nyimbo mpya, ona zinapenya munani mu magroupe mu magroupe ntiweruse gukora indirimbo n'ujya mu DM nimba yitwa nde nonige ni kwanje ile ni yangu sasa kubera kutamufashije gukora indirimbo na basi indirimbo nande na the alien igeze ige ndirimbo koje nabonye link ndayumviriza kuri YouTube kandi ndaza nganda mubwira ijya ndirimbo ni nziza cyane, shira kandi numviriza no kuri radio. Erezma si indirimbo yanje, ni indirimbo gufashana ku ruhande rwa promotion. Plata we twakoranye indirimbo tugeza gufashanya kugira indirimbo ishika ahantu. Ibigiye inama bigira imana. Oya, iyo ni migani ya kera man. Ahari hose naze tugira inama avuga ati Plata mu kubikora kugira muje muri studio byagenze gute. Twaragiye muri studio turakora indirimbo turaheza. Indirimbo yagiye online hareze nk'imisi 5, sivyo? Je narakoze indirimbo ndagenda mugabo ntiyari bwatange uruhusha kugira gute gusohora indirimbo yamaze hafi umwaka muri studio ikirasohoka. Ubu rero imisi 5 il n'est jamais tard, kandi bavuga vaut mieux tard que jamais. Sawa? Bitebe hako bitaba hako bipfa ariko bitebe muga bibe ego nuko ego The Voice kirakubwira yuko ati rero ariko indirimbo murayisangiye ku ruhande rwa promotion iraboneka. The Voice kirakubwira ati ku ruhande rwa promotion indirimbo ni haronse power play sigora The Voice killer no ndamuhaye assurance ntavyo yemera, ndamuhaye assurance yasa nubu turacari ko turakora gusa ego client day yose kujya musinyere kuri stati gusa. Oya client day ku bantu bose tuzokorana featuring nico gituma je nakunda ibintu by'ama featuring ndamubomoa featuring unaona featuring hapana hizi zetu tunazoea Kirundi nabijya bya Lubiri agiye kumurondera ndamubwira na brother tufanye nyimbo tutumike tufanye kazi kubwa Plata na check promotion akitaka acheke yesi mzungu hebu cheki kana bonene unaona huyu acha mimi nikueleweshe sorry kadogo nimalize ndamurondera turavugana ngambia brother na mimi ndafanya promotion lakini utanisaidia vipi eti ukitaka usifanye promotion ili kuangalia nyimbo ni yako na unasikia vitu na wale tukifanya naye na yake nisaidia kwa ile promotion kuna sehemu ambapo mimi ndafika nzo muvuganeza nkuko navuze Plata yeah ndakubwira ikintu kimwe umuntu wa mbere yatangiye kunjana ahantu kuri studio yari Miss Erika no nyagutwaye kuri studio my baby girl nakuhitaji milele my baby girl nakuhitaji forever. Iyo ni indirimbo yanje ya mbere kuririmbamo yari kari sana yari muri 2012 mega 2011 kera uwo munsi nyene twaciye duhura na King Plata amagara zina witwa nde nitwa Thompson yene uraririmba jena gukunzi yene umeze ukuntu uririmba dukorana migwa aho nzo wangiye nko yabitubwiye close nkuko yabivuze na kibazo vraiment nanje ndakwemera ndakubona muri television urakora neza nabijya
vya lolilo akifashije umuntu ukamufasha Yeah. sio vitu vya hatari. Tari. Tunaona hata mpaka wakina Davido bakora featuring n'abantu kazi ngabo izo ndirimbo tukazimenya biciye kwa Davido. Kwa Davido, yeah. Yeah. Sasa kitu kimwa featuring mkifanya kazi na mtu mfashe. Yeah. Fariaz alifanya na Adojo-san. Adojo-san, yeah. Yeah. Sasa unazana kama ile nyimbo fisha kuitia ndani nguvu. Ile nyimbo ina hiti kwa nguvu za Fariaz. Bon, okay. Ile kukonyena kabara. Twakoze indirimbo ojo. Tulia. Tulia. No kuri YouTube. Sikiliza rero Plata nuja mukobwa Plata rero yaciyabireka rero. Sikiliza mwane. Sikiliza. Bon, okay. Mugabe the boss yavuze nivyo. Ego nivyo Kwakoze amakosa kwa. No, samakosa. Nivyo yavuze. Umaze kumumva basi. Oya. Sawa. Okay. Assurance nta gipapuro mfise sihari kugira ndavyandike abibone ashire ku mukono mube ivyabo. Assurance mcamuyandikira mu kigani. Cyari mwari kuyandika kwanza ubwa mbere. Umva uwe mutima rero uyu unye ntawe yarasanzwe afise yo kumufasha. Du respect quand même. Hama Imana ishimwe. Ico tugizere ko azogufasha. Uyu ndirimbo azogufasha kugira partage mu bye. Burya waruzi ko uyu yamfashije vyinshi. Uyu yaramfashije vyinshi. Comme petit frère. Uyu Thompson yageze gukora karimbo wambwiye kuri nabonwa ubonwa nabaganwa gusa wambwiye kutanwa inzoga ziganwa winywera injabuka gusa. Sasa ni hivi yaramfashije ikintu kimwe indirimbo zanjye nimba zarakunzwe ni kubera amadanse yiwe na n'umujama yitwa Frank apana Frank Duniano Frank wundi no peta bamubwiza se baramfashije donc icyo yamfashije na Petit Frank uzi yuko iyo myaka yose tumenyanye na Toma haraheze imyaka 10 nitware bwigere dukora collabo depuis 2011 ukora collabo no muzi 2021 après 10 ans inyoye imyaka 10 Guess urumva yuko ni après 10 ans bakorana indirimbo ariko no muzi oya ari indirimbo twageze gukorana no iyo ndimbo twakoranye donc ni remix ya Siju 2011 ni imyaka ibiri fata imyaka 10 2013 fata rero 2013 gushiku 2021 umunani okay imyaka 8 disons basi imyaka 8 ugiye kuduha ikindi gisasu rero uno muri 2021 ubu rero sini gisasu ni missile donc non appelons ça missile yeah quelque chose donc ni nkuko ufata méthane ukacuvanga na oxygène ikacitanga coup de grisou uno mu Belge afise ibintu byinshi mu mutwe kiva musi uno mu Belge navuze coup de grisou naka ni kintu kiva musi ni vapeur ni odeur iva musi kakiza gutya abari hafi usize mu ruhande rw'abakoroni uravyeme Erezma ubu nyene rw'abazungu umuntu akora turaba I'm not a white man, je suis pas un blanc, moi je viens pas de l'Europe. Oui. Je suis burundais, je suis artiste burundais, je suis chanteur, producteur, King Plata. OK. Oui, ancien footballeur. En 2002, je jouais en deuxième division au stade. En 2002. Donc, ce que je peux dire, donc Mbaya Alvin Smith. Oui, France vient. Je peux dire quoi? Ah oui, donc je suis pas ici pour vous faire dilater la rate, mais je suis ici pour vous dire la réalité, la vérité. Nagiye kw'ishure, ndi umunyeshure, narize. Thompson anacheka naonekana venye uko unasema habielewi au anabisikia au unasema makosa. Ndiko mvanga. Ah, nabielewa. Nuko seulement moi et Thompson nous sommes ici. Nous préparons quelque chose pour vous. Quelque chose d'explosif, quelque chose d'explosif, quelque chose de spécial, une chanson, une belle chanson.
c'est ça donc ntituvuge vyinshi ntituyage vyinshi ivyinshi tuzobiyaga mu masanamu vyinshi tuzobiyaga indirimbo yasohotse hama le reste tumaze kuvuga vyinshi mbe ndakubaze cyagupfa ntituko turaraga ndakubaze ushobora kudusezera ukacugenda ko no ndakubaze ikintu kimwe bo nabaze musubiri kadogo shaka mbaze ikintu kimwe ari indirimbo twageze gukora turabaririmbyi bashika kurangaye bashika gucumi yitwa Kanya Gato twakoze na Mr Champagne Merisani Araflo DJ Pro sinzi nimbari Miro kama Miraculo indirimbo mengiri kuri YouTube channel ya YouTube channel urabona irya ndirimbo nziza cyane imeze neza cyane mugabo byabananiye gukora clip bivana kila muririmbyi wese ashaka ko iyo ndirimbo yoshira muri account yiwe ya YouTube none iyo ndirimbo ya General izoja kuri account yanjye merci bon jendo muno big project OK je suis trop cool je suis un homme compréhensif. Je suis un bon samaritain. Ushaka ije kuri channel yawe. Yaje shaki yawe. Iwawe. Iyavuga ko ashaka kujya kuyiwe. Oya iwawe. Hapana bijya twakoze ngo ije kuri account ngo ya platform show. Turisizo ya platini rero, ha? Ndi hano. Nzokota kamera. Sivyo? Nzoriha umuhinyanyuzi w'amasanamu. Toke nzoriha vyose icyo ndamusavye azozane ututotototo no tutototo je no dukurahera je mfise mutoto wangu ko mu rupango azozane aba mabere n'ingidi no bakurahe azozana abakobwa baje kubibaza bazoze muri video hama ni indirimbo itambika biraboneka ivyo ari byo indirimbo ikaze cyane Stacy Sumugenzi wiwe kuri birthday yanje yaje kukanyuma akuzanira abantu b'ingiti ryari rya mbere ndamubonye ariko twizire ko ivyo arivyo vyose ni indirimbo izo meze neza cyane ko urabona ko baterana ivyumviro ni indirimbo bibone ko izokundwa cyane Thompson the Voice ivyo agusavye arivyo vyose uzoca wiha iyo responsabilité ni kujyanye twabivuze no gufasha ntabwo turiko turaraga yes kumbure nkuko Platini abivuze ntabwo turiko turaraga kumbure tuzosubira rero naho gutadura kumwe na The Voice Killer original vocalist yes Kirijiwe uruye yes yo